Yes, ndabaramukije mugire mwese mudukurikirana bakunzi ba chaîne yacu ni Zedone ndabaha ikaze mugire mwese mudukurikirana mu bihugu bigiye bitandukanye aba diaspora cyane cyane ndetse n'abarundi bari ngahanya mu Burundi ndetse n'ahandi agiye hatandukanye. So numunsi udasanzwe kandi aduse umutumire adasanzwe ni mu gentleman mu businessman tuzaganira byinshi yigisha kumbure kugira ngo tuguruke umutwe tumenye aho isi igeze aho ibintu bikwe biragenda kumbure kugira ngo generation iri kiraza kino gihe ishobore kubitahura ndetse na generation iri imbere yacu dushobora kubiyumvisha. So tuzahogana byinshi bitandukanye ugumana twibanda kugura subscribe kugira ngo komeze kugijana n'ibindi bihe bigiye bitandukanye. Karibu sana mzee. Asante sana. Umeze neza? Ndameze neza cyane. You are gentleman. Yeah, asante sana. Uramutse bakunzi bacu. Ndaramukije abakunzi bariko baratwumviriza. Yego aho bari hose nahoro Imana bane nabo. You look so good. Yeah, asante sana. Iyo ubonye umugentle asa nk'ukubonya naravuga ati umuntu afite amafaranga menshi. Kuse no mahira gapapa. Bro, amafaranga mu mutwe iyo ufise mu mutwe akora neza ukaba uri umuntu wiyumvira kure amahera aba mu mutwe simaka ngo mu mufuko. Hari gihe ubona umuntu ukabona umenga asa n'amahera mugabo ugasanga arakize mu mufuko mugabo mu mutwe adakize cyangwa undi nago ugasanga arakize mu mutwe mu mufuko adakize. Yes, gukira mu mutwe nakaye kamaro ko gukira mu mutwe nakaye kamaro ko gukira mu mutwe udafise nakaye kamaro ko kuba ufise mugabo udakize mu mutwe. Bon, gukira mu mutwe umuntu akiza mu mutwe abona kure. Umuntu akiza mu mutwe yiyumvira cyane gusumba ivyo abandi bantu batiyumvira. Umuntu akiza mu mutwe ivyo akora byose atagetinga kure. Ariko umuntu hari gihe ukira mu mufuko kubera umugenzi wanje nawe harakunda kuvuga ngo abantu bose baragira chance yo kuronka amahera canke abantu bose bararonka amahera ariko si bose bayazigama. Hari abantu rero benshi baragira amahirwe yo gukira mu mufuko mugabo bikabananira kuzigama mu butunzi bwabo. Niryo tandukaniro je numva ari hafi. Dutanguranye n'amajambo y'ubwenge icomva yuko umuntu yoganira ari umuntu akomeye cyane yitwa Christophe araza twidondora hamatubwira byinshi bitandukanye ndetse n'ubwidondoro wiwe n'ibyo asanzwe akora ariko deje ucumva introduction urumva yuko ari umujene ari wise afisa ashaka gushika ndetse no canke gihe yaje harandana ashobora gushika. Yes, tugoye kaze rero hamatuganire n'abakunzi bacu izako byinshi tuzahoganira utangura widondora abakunzi bacu. Ku mazina yanje nitwa Marangwa Christophe ndi mu entrepreneur uvuka mu ntara Muyinga muri commune Gashoho. Ariko ubu nkabamba mu gisagara ca Bujumbura. Yego. Abanyamuyinga kubera iki gihe cyose ari mwege muzimbere mu vy'inoti. Abanyakazi ni babi bwa abanyamuyinga nakora mwamenyera amafaranga ariko gusa barabara riduga juri iri barabara riduga. Bari kibici inoti ni hatari cyane ariko rero abanyamuyinga nabo bakunda inoti disukuye vy'inzahabu ibintu biciye ubwenge cyane. Sivyo sinzi ko ariko no bivuga ariko novuga yuko ahantu hose harakezo mu sanzu umuntu yategeza ukarondera. Ahantu hose harakezo umuntu yategeza ukarondera. Yes, entrepreneur harimo uburimyi harimo ubworozi harimo ubwubatsi muri entrepreneur. Yego bivanye na cadre ubishisemo ko mu entrepreneur nibaza yuko ari umuntu akreya ubuzi bwiwe personnel. Akazi wa Clay uno munsi kako karakubesha ko karatuma uba Aimé Christophe wakazoza yamye yifuza uko wowe nyuma y'imyaka 5-10 wari yumvira kuzoba no mu cankara nana uyumvira ikintu wa Clay gituma higura no munsi wuriwe ndetse n'icugomba kuzoba niki no munsi uri kukoreramo. Umuntu agikura canke yari kararuka kariyumvira kazoza ari kariyumvira yazoshika ari kariyumvira kazobaho aca muri byinshi kora ubuzi bwinshi. Umugwiza atonga umonga hano nigeze kumva ariko aravuga ngo kenshi niyo ugeze kure abakwiyitirira canke abavuga ko bari bakuzi canke abavuga ko mwabanye muri ba benshi. Rero iyo umuntu wese ari karagerageza kuzoshika aho indoto ziwe zipfuza kugera gerageza ibintu byinshi. Ariko jewe ndi mu bantu nibaza ko batahuye kare kubaho ukoresheje uyu internet kubaho ku bwa internet hama inyuma yo kugerageza byinshi mugabo ntibimpire canke ntibigende nkuko nabiteganya. Narahinduye focus njana no kuba numva nobaho kubwo
kubw'imbuga nkoranyambaga imbuga ngurukana bumenyi imbuga ngurukana bumenyi yes nabuze ukunda bivuga mu kirundi yes hama rero je nkaba nkora umwuga wa trading forex trading nibaza yuko benshi barabyumva canke bakaba batazi ukuntu bikorwa mugabo ndi umwe mu bantu babeshejweho n'umwuga wa online forex trading nijyari wamenye trading abitango igeni nijyari wamenye ico kintu amucugirisha ryo kukimenya gose natanguye kukimenya neza muri 2017 mugabo muri 2018 niho natanguye kukimenya neza ama ntangura gukora research ntangura kumenya ko gikorwa ntangura gutangura kumenya ukuntu gitunga abantu hama mbana naco ngerageza kurondera amakuru imbere yo kuronka amakuru inyuma yo kuronka amakuru akwiye ngerageza kurondera ubumenyi inyuma rero yo kubona ko nobana ubumenyi nabwo narondera ko bwabugeza aho nashaka cyamita mu kubikora nk'umwuga ni gishatumye ugira ishaka ryo kumenya uwo mwuga gose kubera ko nagiye nabonye indi generation twayitunganya imyaka mbona abandi bantu bafite mindset itandukanye niyo nari mfise mbona abandi bajene bafite vision babikora bari mu gihugu ca Kenya hama mbana nabo ndababa hafi banyibira ibanga hama rero numva nanje muri jewe ndagize envie yo kumva yuko nshobora kubikurikirana cambanza kubigira ivyanje ubwo ikintu misi yose mu mwuga wose uzoburi kurakora cyangwa ikintu cyose uzoburi kurakora tarakigira icawe ntuzotobona kizokunda cambanza rero kubigira ivyanje maze kubigira ivyanje rero ndabibamo harimo nakadukurikirana atazi trading atazi ngo kurondera amahera online atazi atabizi trading ni iki muri make mu bisanzwe utazi kurondera amahera online nawaza kubaza kuko hari umuntu atabizi kumbura atazi kubona amahera barondera gute online bigenda gute atamakuru afise aza kubaza amaje online forex trading ni umwuga ukorwa kuri internet hariho ama platform ukorana nayo ribo twita aba brokers numva umengo bikuru nivyo hama ni trading mu gifaransa nibaza ko ari commerce mu kirundi nibaza ko urudandazwa rero w'ibintu by'agaciro bitoro bazo n'ikivunjaye offered ikivunjaye cyo kuri internet ni urudandazwa n'ikivunjayi ni commerce ikorwa ku bintu cyane by'agaciro amapetrol amadolari y'amanyamerika amadolari y'abanyaburaya ama Australia bitoro nabivuze ibintu nk'ivyo ikintu ushaka kufasha hari kwa bitahura handi umuntu atari karumva ibiko biraje atumva none vivojya gute vunje bitoro gute wewe abadolari gute shaka exactement umusigurira uwo muntu kugira ngo avyumve kubera ko umuhatangura kwiga makumva amakaba interest n'icikira kamanza kugitahura besho gituma umuheza akigura gute mbega ivyo bintu umuheza akabigura gute offer ni nk'abantu cyane abavunjayi bo ndazi baravyumva n'abantu bazi uwo mugabo baravyumva badandaza b'inzahabu baravyumva avec system bakoreramo na platform yitwa fixing uwo ndazi baca bavyumva ariko kukivuga neza mu majambo ni gute ni trading ni commerce y'ikintu par rapport y'ikindi ni nk'akarorero ushobora gutrada inzahabu contre amadolari y'abanyamerika canke amadolari y'abanyamerika contre amadolari y'amanyaburayi canke amarivre sterling ibintu nk'ivyo rero ni dukorera ku bintu n'amapere urumva ni amadolari ku nzahabu canke petrol ku madolari basi ukuntu au marché international biba biriko biragugwa ni izo platform rero zidufasha kugira kwinjira muri marché ukabona koma biriko biraduga canke biriko biramanuka mu isaha mu masaha 2 mu masaha 3 canke mu masaha 28 canke mu munsi canke mu ndwi canke mu kwezi wanashima no mu mwaka ukuntu biba biriko ukuntu ivyo bintu biba biriko birabisanya ku masoko ukuntu
biduga ukuntu bimanuka ukuntu ibiciro byavyo biduga canke bimanuka aho nyene umuntu yumvira ati trading mu Burundi vyifashe gute bon mu Burundi je nibaza yuko biriko biraza kubera nibaza yuko muri abantu benshi ntibakunda kumenya ivyo ari byo canke iyo bumvise ibintu bakunda kumva nyene nkuko umugabo ntibabaze canke ngo batahoga igice arico ariko avec département ya buguruye muri finance ya autorité de régulation de marché des capitaux nibaza ko ariyo cadre na trading ishobora kubirimwo rero nibaza yuko bientôt no mu Burundi twashobora kwisanga ico gisata twagishitsemo neza ku buryo abantu bazoba bari mu y'umwuga wa trading bazoba bariko barabikora bon vyoroshe gusumba uko biri no munsi kuko turagerageza kubikora nivyo mugabo uza gusanga hariho uburyo bwinshi twategerezwa kuba turiko turabikora mu kugira tworoherwe mugabo usanga budashoboka nuvume ni ibintu binini ariko ndashaka kutumya akamaro ka trading naka mu gihugu surtout bon mu gihugu icambere mu bihugu biteye imbere cyane aba traders mbo bantu ba mbere bon icambere mu bihugu bikomeye cyane amabanki yose bafise aba traders ba trader icya kabiri mu bihugu biteye imbere abo ba traders nibo batuma economy z'ibihugu ziba stable canke zivariye ariko ku rugero rutari cyane nk'ubu urabona ko isi yose musanzwe mu bibazo vya economy mugabo aba traders bo mabanki akomeye canke ibihugu bikomeye bo bantu baba bagerageza gustabiliza ivyo bibazo ibihugu vyabo biba bifise ibintu nk'ivyo yes uno munsi trading ntikora abantu benshi wibaza ko kubera iki mu Burundi abantu batarijukira gukora trading dandaza go online bon twavuga ko idakora abantu benshi kuko nta sondage turakora nabo ushobora gusanga mu bantu 100 tuzinanye uza gusanga 3 4 5 aribo bayikora nuko aribo bashoboye kubikubwira benshi ntimubivuga baraduhisha ha amafaranga kubera ki muduhisha rero kuri he ni gute munashobora kunguka amakaronka bon icambere trading si ikintu coroshe kubera yuko bidasaba yuko ari bibakubwira ngo trading ngo nukwinjira ngo nugukora ngo binabiriya bisaba yuko wowe ubwawe uyiga hamuhejeje kwiga ugafata n'umwanya ukwiye wo gukora research no gukora exercice nyinshi zishoboka gushikaho nyene aho wewe nyene wiyevariwa ukabona ko bikomeye kuko ukabona ko bishoboka kuko ni abantu benshi uzi bakomeye ku isi bijya n'ivyo bakora aba Elon Musk n'ivyo bakora amabanki akomeye cyane n'ivyo akora aya mabanki yanyu ubona akomeye cyane nko muri Amerika n'ivyo akora muri Amerika mu Buraya n'ivyo bakora amabanki rero yose asanga afise aba traders bayo ni ukuvuga abo bantu nibo duhurira mu isoko nabo avec izo $100 ukoresha mu Burundi canke $500 muguka buri kurahurira mu isoko n'abantu bakoresha umuliyoni w'amadolari canke $10 miliyoni cyo gituma rero nakubwira ko bisaba ibintu byinshi bisaba kwitonda yes ni trading itwo turaganira ko kumburi hari abantu benshi kumburi nabo bamaze kuyimenya hari abandi batarayimenya mugabo kandi kugira ngo abarundi bashobore kuyumva kugira ngo abarundi bamenye akamaro ka trading kugira ngo n'abandi batandukanye ari intwaro ari abarundi muri rusange kugira ngo bashobore kwijukira gukoresha trading nicyo kintu ko gihene hakeneye inyigisho hakenewe iki mobilisation kandi sinkeka yuko abantu benshi batabizi benshi tuvyizera ahubwo benshi ntavyizera okay rero nico nakunda kubwira avec iyo departement nakubwiye muri finance n'ahandi ko bashobora kudufasha kugira ngo iki kintu kugira tunakumire nutwo tundi tuntu tuza ukumva basahura amahera y'igihugu yabene igihugu ngo ni binabiriya na by'ibintu hazibiza sometime ukazumva ngo ukicaje ngo cugaye ngo ukicaje ngo cagiye for yuko bagira for yuko badufasha mobilisation canke natwe tugafashanya kugira ngo dukumire ivyo byose kubera ngaha ni haba hari aba traders batuzi canke turiko turakora muri cadre
muri cadre baba bumva yuko dufitiye akamaro igihugu ico gihe n'utwo tundi tuntu tuza ntituba tukiza kubera bagiye abantu bose bazana utwo tuntu ntabwo ari abarundi benshi nta nubwo ari abarundi n'abantu bakiriye utwo tuntu bakadukerera hiyo mu bindi bihugu bagasha bagerageza kuraba ari ibihugu navyo bitaratera imbere muri trading baza bakabahebesha ngo nibi kasha basuka mu mitahe kaza wumve jo mitahe y'amahera y'abene ibihugu yagiye ata muntu babaza ataki ariko trading ni ikintu wonyene ukorera ubwawe ni wewe ubwawe na platform nta kintu dutanga umuco gatonya tandukanye hagati ya trading n'ibyo twumva ngo vya beri ngo n'ibindi bitandukanye itandukanye he bo aho bitandukaniye bijya ni system nawe ushobora gucreate ivyo vuze ni system nawe ushobora gucreate nk'ubu hamwe gacubwira mugenzi wawe ntizana umuntu mushiremo nawe uzana mushiremo mugenzi wawe mushiremo zijya abantu benshi zijya system abantu barazubaka ijya na wowe n'ubu nimba umuhinga wa internet cyangwa informatique nawe ujya wacubaka none ntacuze cigeze kuza ngaha bashiramo amahera y'amarundi cari kirimba barusharije pari mikashi byo kuri mikashi yo kuri WhatsApp yimba byo kuri WhatsApp cyo ntaco bibuka byaranze arimo amafaranga menshi none hari abantu bitandukanye ni oya okay ariko ibyo ndiko nakubwira trading muri Amerika barayikora kandi remewe n'amaguverinoma yose no nakuvuga nakubwiye n'akamaro kayo urumva n'akamaro kayo rero ibihugu byose uzi byinshi none muri Kenya barayikora kandi nta vyemewe urumva South Africa ni Bugande Nigeria ivyo ni ibihugu basi byo bitari vyakore cyane kandi tuzi biriko biratera imbere muri economy barayikora kandi ifitiye akamaro kanini cyane ivyo bihugu n'abene gihugu kuko ni n'ikintu kindi iyo abantu bacijukiye kuciga canke bakacumva kigabanya n'ubu bushomeri kuko nk'abantu baba bize baba bahejeje bafise nka masters muri economy ntivyari vyumvikana yuko ashobora guca zongo leta yanyimye akazi canke navuze akazi muri leta bize economy ngaho nyine turi mu gihugu cyo kiratera imbere turi mu gihugu dufite n'umukuru w'igihugu ariko yaduhimiriza cyane ko umufuko wose uronka inoti kanga kose kirango cyo gufungura ariko kandi urabona ko ariko koko biriko biragenda no munsi abajene bose ko batera imbere abajene bose ko barijukira imigambi yabo bariko bajukira gukora ubu sinzi batwara abajene meshi bacumvira akazi ka leta n'umusini bakenya urabona neza ko uburundi aho buriko buraja ndetse n'imigambi abajene bafise ubona ari igihugu kizoba kimeze gute mu misitse bo ikintu gusa ndiko ndashima nuko abajene bariko baraje ku kivi kandi nuko bariko baratwemerera bariko badufavoriza ko tuje ku kivi kuko nico twari tunyotewe nico twari dukeneye kumva yuko abajene bafise kibanza kumva kuko nitwe Burundi bwejo nitwe tubona isi cyane cyane irikiraja nitwe tubona ivyo ahisi iruno munsi tukabona rero n'ivyo dukeneye kugira ngo igihugu gitere imbere uno munsi abajene bari ku kivi kandi urabibona nawe ariko uraca hose wowe mufisa ama TV online murabona ibiganiro muri ko murakoresha abajene musanzwe nikanguriro ridasanzwe mu gwaruka rw'u Burundi avec rero vision 2040 2060 ndifuza yuko twogera muri 2040 trading mu kino gihugu isigaye ifatiya mbere mu myuga ikora abajene kandi bakumva yuko bari fier ukabona ugaca ku kintu cyubatswe na naka ukazumva ngo uyu n'umutrader ugahura n'ikimodoka ari kimeze neza tujyane y'umutrader tujyane imodoka ni ya Christophe nka South Africa man hari quartier y'aba traders bonye ribera nkuko wofata quartier miroir ikabamwe abantu bamwe gusa traders kubera bro mu bindi bihugu n'abantu bambere bafise amafaranga kubera iyo ibihugu bimaze kuba biyemera nk'umwuga naha hari abagwiza tunga baba bafise ibifaranga mugabo badafise ikintu babikoresha baca baza rero mukagiranira agreement bakagukubita $100 ugaca ukora umva vya mindi jewe nariko ndagwana mu isoko n'agataye ka $200 ka $500 cankoresha $100 muri iyo $100 kuvuga rero kubera agreement dufite taniyeza percent twarana percent ntwara urumva kigega kica kibombo yes uravuze ati 2040 kubyo tuzohagera ibintu bimaze kugira kure trading mu Burundi igeze kure ariko kandi no munsi bisaba ko
abajene bayitegura ubwo umunsi mukuru murageze kwitegura ariko nuruhe rugeze koko mwipfuza gushikako ariko kandi ni kiye kintu koko nk'abatrader mubona kiba gikene mugabo kitayo kiraboneka bo ikintu cyambere twadukeneye ni support y'amabanki cyane cyane support y'amabanki cyane cyane twohera nko ku banki nkuru y'igihugu kuko nkuno munsi nagenda kubwira yuko ngaha biragoye kuko nka platform dukorana nazo biba bigoye yuko ushobora kurocharge ukoresheje amafaranga bari muri banki ko zya carte bancaire ntushobora ntiziririye sinzi ukuntu nokivuga ariko ntabwo ushobora kurocharge kuri platform ukoresheje amahera bari muri banki muga mu bindi bihugu byo ufise amahera muri banki dufite nk'amarundi ushaka kurocharge kuri platform ko dukoresha amadolari byari direct uconnecta platform na bank na konti yawe ni exchange ngaho nyine urumva ava muri banki y'indi platform wakanyisase nawe aho ni deposit na withdraw uyakora kuri platform uyashira kuri konti yawe ubwo ngaha nta bihari nayo makarte bancaire ntibikunda nico bituma rero urumva ikintu cyambere dukeneye ni support y'amabanki na support ya government bakumva iki kintu bakacumva kandi bakumva ko ari ikintu gishobora no kudufasha mu kino kibazo turimo cy'ubukene bw'amafaranga y'agaciro bakumva yuko ari umwuga ushobora kugira ikintu kinini yetanze cyane mu bene gihugu canke mu gihugu no kugabanya ubushomeri cyane kuko n'ishure uvuye ku ishure ko buri umuntu warushiye ubwenge wategerezwa gufata nk'umwaka umwe ukikosantra ukagiga kuko n'ikintu kidatwara nako ndabikubwiye kidatwara n'umutahe mwinshi ikintu gishobora kugutwarangira ni frais zo kuciga ukakimenya mugabo umaze kukimenya ntabwo na $50 bakora $30 bakora umutahe wose urashobora gukora igikuru n'ubumenyi maze kuba ufise ubumenyi umutahe wose urakora yes abajone benshi no munsi arano bamaze kuvyumva mugabo benshi atavyizera tutavyizera tutazi mbega nzunguka gute barako wa mwanya wo gutinya kwiga kuzovuga ati je nzofata imyaka ibindi ko ndiga jewe bino ibintu umengo numuyaga urumva rero ico tuma abajone bizera mavuga ati jewe reka nshiremo amafaranga yanje ariko niga ikintu cyuko kizombeshaho koko bo niba icambere nagira mpereko nuko abarundi batinya kuruha kandi izi nduru zose ubujagari bumwe bumuza wumva abantu bariko baravuga ibintu biriya kubera abarundi dutinya kuruha abarundi dutinya kuruha ku buryo wewe ushobora kuba ufise amafaranga wanashima none sansa buryo urazi ko ushobora kuba ufise 500,000 azi ko ufise 500,000 utangura project ukaruha mugabo ukazoshika mugabo uri kibazo Burundi impamvu kubera dutinya kuruha wumva ko 500,000 ari kugura ibirato vyiza n'ikoti telefone keza ubuhoho urahura n'umuntu ariko aracoresha bundles mugatunze telefone ngo y'C5 $. Urumva ni miliyoni 10 z'amarundi rero ugaharura ivyo bintu ukavuga none mugukumva dukunda leads mu busanzwe abarundi bakunda ubuzima buri leads naravuze ahantu yuko abarundi ubuzima tubayeho muri verite ariko ntidushaka kuba muri realite realite y'ubuzima Burundi twategeza kuba musi yo tubamo kubera iki wowe ushobora kunsigura gute ukuntu utunga telefone ya $1,500 umugabo udashobora kwigurira bundles ugacumara kubera utunga telefone ya $1,500 gute telefone udashobora kukwinjiriza rero urumva nuko turakwiye kwicara tukiga tugakora research tukamenya ukundi kuntu abantu babaho ntidutinye ngo ndavuye ku ishure ngo namaze imyaka 10 ngo ndiko ndiga ku ishure baguha urupapuro rw'umutsindo nta mahera baguhaye ntaki igira urupapuro rw'umutsindo roheje kuruha gerageza urondere urabe ibindi bintu bishobora kukubeshaho kandi ni wasanga ari byo wiga ubanze wicara uvyige uhejeje kuvyiga rero ucugira iki hamutangure kujya ivyamwe nk'abajene no musi bariko generation y'uno musi bakunda kwita Gen Z no musi irikira ko ni nguvu zidasanzwe aho tubona neza ko fata isoko y'inkuru ya Bujumbura imaze imyaka 11 itariki irakora hari byinshi byapfuye hari benshi bapfuye hari abantu bashonje hari abantu benshi ubuzima bwabo bwahindutse mugabo kandi tugeze mu gihe ubona neza ko umugambi koko tanguye guhaguruka biga hari cubona bizofasha abajene muri rusangi mwebwe mushana mukora trading ndabandi bose muri rusangi mbega hariho amwe n'amasoko manini hari kinashobora gufasha cyane cyane abatrader cambere nagenda kubaza ubwo waramaze ku investisa mu kiya kigega ko ndarabangerageze ko baduhaye ukwezi kumwe Nkubice kabazo wategereza kumbaza waraheje ku investisa kijya niwa shira amafaranga
haje uzoba ntuzobuteguye pension yawe uzobuteguye y'abana bawe c'est vrai rero ikibazo kihari aranasho batabiha agaciro d'abord apana batabiha agaciro ni bimwe ari kuravuga ni ko nakubwira ko abarundi bagoye abarundi baragoye mbere binagoye cyane bisaba mobilisation iteye ubwoba kandi bisaba ingufu nyinshi nico tuma ndiko ndavuga nti ababishoboye nibadushigikire aravyumva uno munsi igihugu ntigi je novuga uno munsi ikintu cambere igihugu c'u Burundi gikeneye abantu bakunda igihugu abantu bakunda igihugu bumva yuko ivyo bariko barakora batariko barikorera bariko barakora igihugu kandi igihugu kirakeneye abantu bavuga ivyiza vy'igihugu kuko nabo dufise uravyumva turakeneye amaradi yavuga ivyiza vy'igihugu kuko nabo dufise uravyumva kubera ko uno munsi kubona nk'ijya initiative ya Fabrice ubona nk'ibintu ariko arakora ubwo cyo usanga hariho umurundi ashobora guhagarara hano kanaka Fabrice akamwita umusumba eda uzoraba nk'ubu uzobona abantu benshi iyo ukoze nk'ikintu iyo babonye uri kurakora ikintu kivuga gutera imbere ntihabura abantu ubwo nyene baza bavuga yuko umusuma bavuga ibintu uri buka Fabrice amutera imijugujugu ama audio yavuze bose bavuga ngo abantu yivye bakora ba diaspora ngo bamurukira amahera kayaje uravyibuka niyo ni propaganda y'abantu bane yego nico tuma ndiko ndakubwira ngo Burundi turakeneye support y'abantu bariko barakora baba visionnaire baba visionnaire rero nsubiye kuco kibazo bariko ravuga ngo nk'abatrader ngo bijye bintu bifitiye akamaro kahe twe nka twebwe nibo twe abantu ba mbere bo gushira mu itayaje ahantu twe abantu ba mbere gushira ahubwo ngira mvuge nk'umuntu wese azi yuko akora trading yaba avyemera canke atavyemera ahubwo yarakwiye kuba umuntu wa mbere azoshinga intahe inyuma yanje azoshinga intavuga nti jewe narinvestishije haje hantu muri kiya kigega kuko kijya n'ikigega c'abarundi kandi kizogirira akamaro umuntu wese n'igihugu muri rusange abarundi n'ubu ibyo bintu bacavyita escroquerie nkuko nanje ibindi ko ndavuga ara bavyita escroquerie baza bagaca bagira ama commentaire ya nariya cyangwa bakivugira ibyo bashatse mugabo hari abantu bagifata bijye bintu ko ari escroquerie mugabo mon cher ikintu cyose uzokumva banke nkuru y'igihugu yahagurutse akavuga ati kino kintu reka tugishiremwo ikirenge tugishigikire shaka wewe ntuzocemera mugabo uzo inyuma uzokwicuza abarundi rero dukunda ngo iyo kubera ikintu ntabikoze kwera jibu urabona ibindi ko ndavuga no munsi hari abantu bariko barabona ko ndi muri riske iteye ubwoba urumva mugabo ejo nivyagera aho nifuza ko vyogera ntibazonibuka yuko jewe nigeze kubivuga mugabo hari abantu benshi biryamiye bavuga ngo mureka vuga rero jewe ico nahamagara abajene ifise kanguro idasanzwe muno mwaka wa 2024 abajene rero baje kukivi bakore jewe apari ya trading ndarima nkorora muri murimi burya apari y'ivyo ndi no consultant independent wewe ukaba ufise amafaranga ashika ku miliyoni 2 ukaba warabuze ikintu yakoresha ngo ndaguha umugambi apana kuma mahera jewe ngo ndayagukoreshereza oya ngo ndaguha umugambi ugenda ukore wonyene inyuma y'umwaka uzonshimira hari abantu muzi yuko miliyoni 2 atakintu uzokora kana usanga uzirose ucukuri ndabona ko bawambaye n'ibirate bizimvye cigenda gacugurikira ati camajana ngahe ugaye miliyoni 2 n'umutaye mwinshi cyane makino gihugu kiri vierge nkunda kuvuga ko Burundi buri vierge abantu bagaca bitwengera ariko iki gihugu kirakeneye aba investisseur kandi bari roko apana aba international bari roko bonga ico kintu uvuze gishimangira hano yesha afite amafaranga babuze ikintu bakoresha canke ngo aba diaspora ngo miliyoni ngo 10 ngo 20 ngo bro nk'ubu James project nk'umuntu afite amafaranga naze ndamwereke project dukora man n'igihugu kizodushimira nk'inyuma y'umwaka wa project turiko turayikora n'igihugu kizohaguruka kiduha amashi kidushimira rero umuntu wese afite amahera ashika ku miliyoni 2 kaba yarabuze ikintu yakoresha naze tuganire mugabo ati atampishije mbanza numviriza ivyumviro vyiwe numve yuko kwanza ari kuri standard yo kuba umu entrepreneur amanda muho umugambi gikorere akorera amafaranga yunguke kandi umugambi wonyene azogenda apana ngo genda ngushira amahera ngaha oya wonyene agenda gukorera amaboko yiwe ama nk'inyuma y'umwaka umwe canke nk'inyuma y'imyaka 2 akaba muzokorana azobikora apana tuzokora azokuriha canke ni support kugira ngo abaje oya kubera ndi mu consultant arashobora none nko ndakubwiye ngo tuganire mugabo ukaranga ibihumbi 10 kugira tuganire ivyo n'ibindi bintu vyahatari yanda ngo umugambi w'imiliyoni 2
c'est vrai uko niko navyumva vyoroshe niko bimeze niko bigendanye neza yego kabisa ukaba mu mugambi uwo nubu ushaka ni uzumbwire ndaguha nk'abantu nka 3 canke 4 bagutware banakutembereze ku migambi nabahaye bakwereka ahantu bageze kirekire nibaza ko soon kandi tuzoshobora kuvyagura kumbure kugira ngo umuntu ashike no ku matere kubera ko ibintu Abarundi bakeneye ko twaguka tukabona kure kubera ko dufite igihugu ciza dufite isi ndimwa nziza dufite ibibanza vyiza dufite amabarabara meza bikeneye gusa yuko tuba wise mu mitwe yacu amagahandi igihugu cyacu cyatera imbere dufite klima nziza ivyumviro biri smart tugira ivyumviro biri smart kugira ngo kumuri shobore gutera imbere byoroshe mu gihe wowe ukora ushobora kuba uri no mu gitanda mugabo kazi kamaka karabandanya neza ushobora kuba uri n'umurimyi mugabo kazi kamaka kabandanya neza kandi uri muhira uzakora genda neza nubwo ushobora kubica muri biro akazi kabandi uri kora gakora mugabo akwiteza imbere nyine bwabo ushobora gukora neza cyane ababijejwe gusaba dufashe ikintu ca digitalization babishiremo ingufu nyinshi kugira ngo gwaruka gwahisemo kwikorera imyuga iri kuri internet turane connection nziza iri garanti 24/24 ariho hose mu gihugu muyaga nk'uburi garanti tubashimira n'ababijejwe no munsi muyaga nkuba atuka hari ico gushima no munsi giturukira hari tube dushima d'abord bike vyabonetse ko nejo canke ngeje ibintu cyo mbere yo tugira ivyo dusaba tubanze dushima n'Imana na Bibiliya nikivuga no mu gusenga by the way no mu gusenga burya hagiye utanguza amashimwe isengesho ryiza n'iryo gutanguza amashimwe hama umenga utanguriye kwihana utanguza amashimwe hamukihana ibyaha amashimwe ukihana ibyaha mugasaba of course umenga niryo sengesho ryiza nimba ushaka gusenga neza tangura ushima Imana ivyo imaze gukora ivyo imaze gushikanako hama kandi wiyeze uko twese nturi parfait ushobora kubaciye ahantu ugakora akintu kitameze neza kitanezeza Imana ukiyeza hamukabona gusaba kandi ayo mashimwe Imana ishobora kuyirengagiza ivyo wasaba Imana ishobora kuyirengagiza n'abarundi rero dufate iyo initiative dufate iyo ntumbero nziza Bibiliya iyo dufite ivyo dusaba tubanze dushime rero umva nk'umuyaga nkuba ni fresh turakeneye rero connection nayo iri fresh kandi baza kubiko batungana biriko biratungana hama igihugu bro tucubake umutekano turawufise umuyaga nkuba turawufise hari nico kintu ca mbere mu bisanzwe cyo kubyaza umusaruro bro umuntu afise amahoro nta kindi kintu aba akwiye gusaba leta man igihugu kiguhaye amahoro ibindi bintu vyose wari ukwiye kuvyironderera Kristo numengo hari vyinshi dushobora kuganira ariko reka dutegure kandi ejo canke igihe gisho kugira ngo tucure kuvyagura abajoni benshi barakeneye kwiga bakeneye kwicara kamya mu vya vrai nsigure kuva hasi gushika hejuru ndagushimiye cyane rero nawe urakoze cyane tuganira vyinshi bitandukanye kandi uzako byafasha abajoni benshi abantu batandukanye hari n'ubunye n'umuntu acaja muri telefone kugira amenye trading kumura akeneye kukurondera kumura akeneye consultation kumura akeneye ko muganira umuntu akeneye kwiga vya trading agukura hehe bizogenda gute umuntu ankeneye ashobora kugira ashaka kwiga canke ankeneye ashaka ko twoganira arashobora guhamagara nimero ya telefone 72 300 590 ari hanze atanguza plus 257 72 300 590 rino kuri WhatsApp canke 65 991 990 ari hanze atanguza plus 257 nayo nyene iri kuri WhatsApp mazibonye mwazumvise nimero ziwe nizo nyo kumuri kugira mushobora kuganira kugira ngo ushobore guha umugambi hamukore hamutera imbere canke gihe ejo mwaka 2025 na 2026 uko giteye imbere dutangure gushika muri yambo utaranayishikamo kandi birakunda ko dushiguciza igihugu gifise amahoro igihugu gifise byinshi bitandukanye dushobora gushima ndetse no kubwira abandi bakabikunda sonda gushima cyane gose waravugira cyacu kuva ku ntagusha ku mpera avyari mvyakamaro navyo n'agaciro sonda kuzogura subscribe gushanga ibiganiro byacu kumbwira ngo nabandi bose bige bamenye trading bige urudandazwa koko rwa online cyangwa ku mbuga gurukana umenyi asante sana Imana bahezegere